jewe ngaha hari ahantu ntorenga wandika ati jewe hariho umurongo naciye udashobora kurenza ni nk'umuntu niba bavuga ati umuntu ntashobora ugasanga bari hari limite ku buryo umuntu adashobora kubwira ijambo yishakiye avuga ati hari ahantu ukungene ameze ukungene yifikishe limite hari ahantu umuntu atorenza kumbwira je narifise umugenzi wanje twiganye ku ishuri ukungene yari ameze umwana ashobora kuyaga ego ariko utangwe kuvuga ikintu utangwe kuvuga nabi abavyeyi biwe bon sinahubwiye ngo yarakuburira indero ariko vraiment yarakubwiye ati iyi ni limite udashobora kurenza niyo mpamvu urabona nubwo buri umukobwa ukavuga ati jewe hariho limite nubwo yoba ari nka relation nk'ibintu vya relation ukavuga ati jewe hariho limite hari ahantu ntoshobora kurenza hari ahantu ntorenza hariho limite nihaye umuhungu uzosanga kuba canke uri umuhungu ukavuga ati jewe hariho limite hari umurongo udashobora kurenza ubwiwanje uzosanga umukobwa akuba twige rero kwihama limite kuko mefanze mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nibaze ko bimeze neza abatameze neza Imana ikomeze kuborohereza nkuko mubibona na jewe ni bon ndashima nashoboye gushika ngaha Imana yabikoze na wewe nyamba utameze neza ndakubwiye yuko izera Imana bizogenda neza uyu munsi none reka ndabaha ikaze kuri Host TV wa mukobwa wanyu n'ubundi ndasubiye kugaruka kugira tuganire duhanurane kw'ibina biriya ikaze rero ikaze kuri Host TV kuri wowe muntu mushasha canke kuri muntu mushasha canke kuri wowe mufana wanje ku muntu yoba yuguruye Host TV rya mbere reka ndakubwire amazina yanje nahawe n'abavyeyi ni Hozete Irankunda karibu rero tuyage ndakwinginze nimba utarakora sabone canke subscribe uyikore ugire j'aime n'ama partage ku bagenzi banyu uzomufashije cyane uyu munsi none naje kubabwira iki uyu munsi nje kukubwira ku kintu kijanye na respect bahora batakubaha mu kibano cawe bahora batakubaha ahantu wobubaye canke mu kazi kawe uyu munsi rero hari ibintu naje naguteguriye ukabimenya uko nza kubikubwira kandi ukazona bikurikiza ndabizi yuko respect bazotegeza kukubaha respect izokwizana yo nyene ukabikurikiza ibintu ngo ndakubarire ati rero nibiki bana nanje ukaba utanguye no video ndakwinginze ntugende utayimaze ndabigusavye uyu munsi none nje kukubwira respect uyu munsi ikintu cambere ava y'ibintu vyose ava yuko abantu bose bakubaha cambere na mbere banza wiyubahe wubwi wawe kuko abantu benshi uzosanga two turabeshera abandi ngo ntibanyubaha ibiki n'ibiki mu kibano mu kazi kanje ntibanyubaha ariko icambere na mbere eske uriyubaha ubwi wawe banza wirabe eske uriyubaha muri comportement zawe mu mvugo zawe mu vyo ukora eske uriyubaha hama ni ikihe kintu woba ukora kugira umuntu avuga ati arakubasha kuko nyamba utiyubaha jewe canke kanaka ntazuza kukubaha utabanje kwiyubaha ico ni cambere na mbere banza wiyubahe ava yuko abantu bakubaha banza wiyubahe icambere ica kabiri ni giki ica kabiri nuko hari umuntu usanga ingena ameze nyamba abonye umuntu ari hejuru cane yiwe nyamba abonye umuntu ari hejuru cane yiwe aragira navuga ati kumuramutsa akanavuga ati basi aramwereka ko ari hejuru cyane yiwe mu kumuramutsa akanahakwa no akanafukama ngira no kuryama kugira muramutsa reka kwereka umuntu nyamba ari hejuru cyane yawe reka kubimwereka cyane yuko ari hejuru cyane yiwawe gose we ko woba uri down yiwe cyane aho uza gusanga uriko urata icubahiro nta cubahiro ngaho baza kuguha nyamba umuntu uramubona ari hejuru cyane umuntu ari hejuru cyane yiwawe uriko uramwereka yuko akurenze cyane ari niveau ari hejuru cyane afise niveau iri hejuru cyane yiwawe uzosanga nawe ubwo wawe wumva we wamaze kwishira munsi nta respect uwo muntu azoguha ariko ndakwingize ntuntahure nabi ntuntahure ibyo ntaje kuvuga hano sinje kukubwira umuntu ngo umuburire indero oya basha ndabingize ntimuntahure uko navuze ntimuntahure ibintu jewe ntaje kuvuga hano sinje kukubwira umuntu umuburire indero ariko hariho minimum wazo kwereka umuntu yuko umwubaha hariho minimum wazo kwereka umuntu yuko umwubaha ariko utamwese yuko ari hejuru cyane yiwawe akurenze cyane gose kubimwereka yuko nyene uri down yiwe gose hariho minimum wazo kubaha umuntu utamwese yuko
ari hejuru cyane yiwawe. Ariko ndakubwiye ubaha umuntu uko ameze kose nubwo yoba ari musi yawe, mwubahe. Mugabo rero uko kuntu ushobora kuvuga ati rero je umuntu nyamba ari hejuru cyane yiwanje ngoma nda ibiki nibiki ndeke kuza ndamuvugisha kubera ndenze. Oya, ahubwo binakunze umugira umugenzi. Umuntu agusomvye amahera canke ari hejuru afise niveau iri hejuru cyane gusomba wewe, mugire umugenzi uko bishoboka. Ariko objectif yino characteristique ya kabiri ndiko ndavuga, objectif yayo niyo kureka kwereka umuntu kwa kurenze cyane. Reka kwereka umuntu nyamba ari hejuru cyane yawe, ureke kumwereka yuko akurenze gose. Icya gatatu ni giki? Icya gatatu no kwifixa limit, no kwihama limit. Uvuga ati jewe haroha, uvuga ati unavyandike n'ahantu, uvuga ati jewe ngaha hari ahantu ntorenga, wandika ati jewe hariho umurongo naciye udashobora kurenza. Ni nk'umuntu nyaba avuga ati umuntu ntashobora ugasanga bari high limit ku buryo umuntu adashobora kubwira ijambo yishakiye. Avuga ati hari ahantu ukungene ameze, ukungene yifixe le limit, hari ahantu umuntu atorenza kumbwira. Je narifise umugenzi wanje twiganye ku ishuri, ukungene yari ameze, umwana ashobora kuyaga ego, ariko utangwe kuvuga ikintu, utangwe kuvuga nabi abavyeyi biwe. Bon, sinahubwiye ngo yarakuburira indero, ariko vraiment yarakubwiye ati iyi ni limit udashobora kurenza. Niyo mpamvu urabona nubwo wowe uri umukobwa ukavuga ati jewe hariho limite, nubwo yoba ari nka relation, nk'ibintu vya relation, ukavuga ati jewe hariho limite, hari ahantu ntoshobora kurenza, hari ahantu ntorenza, hariho limite nihaye. Umuhungu uzosanga kuba canke uri umuhungu ukavuga ati jewe hariho limite, hari umurongo udashobora kurenza ubwiwanje, uzosanga umukobwa akuba. Twige rero kwihama limite, uzosanga kukubaha ngaho bizoba vyoroshe. Nyamba utaravuga ati je nari high limit, hari ahantu ntorenga, bizokugora ko bakubaha. Tuje ku cakane. Icakane ni gute? Icakane c'abantu bavuga cane. Ico kintu ndazirekeraza gukora ko abantu benshi cyane cyane abakobwa aho bakeraza ko bakorako. Nico abantu bavuga cane. Hari umuntu ahantu hose ari, ahantu hose no kuvuga, umva ahantu hose umuntu wawe ntiwigera utekana, ntiwigera unuma, imisose yamara avuga ntaburi ico avuga. Ugasanga nko muri hayiniyo, muri nko mu nama, nta musi n'umwe azogenda atavuze ikintu. Nyamira bizoba kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, hose azoguma afise ivyo avuga. Nyamba rero utariga niwige uyu musi nje kukubwira, iga kuvuga amajambo makeyi. Ego urashobora no kuvuga ati hari igihe usanga uvuze nubwo wabuvuze ariko vyari bikenewe, ariko simaka umwanya wose nuhuguma uvuga, umwanya wose nuhuguma uvuga. Oya, nje kukubwira wige kuvuga amajambo makeyi, kuko sinzi yuko ubizi abantu bavuga amajambo make n'abantu uyu musi bubaho kandi banatinya. Sinzi yuko no mwishuri wasanga umunyeshuri atekereje cyane, arimye gose, wasanga nabigisha bamutinya, n'abanyeshuri ubwawe wasanga bamutinya, canke bakibaza ko baciye n'ubwenge. Ariko nubwo wasanga atanaciye n'ubwenge kubera ko kuntu yinumiye, kubera ko kuntu atekereje, wasanga hariho respect bashobora kumuha. Apara umva hari igihe usanga nk'ubu we uri umuntu avuga cyane, uri no mu nama ukana pardona umuntu ukazibona yigiye kuri telefone, canke abantu baguma bivugiye kubera bavuga ati ni vya bindi nyene nta bishasha, kubera uvuga cyane, uvuga amajambo menshi, nta musi n'umwe uko inama zakabaye nyamba ari nk'ibintu entreprise urimo canke ishirahamwe urimo, uko nta musi umva uko vyakabaye kose, nta musi n'umwe iyo nama yohera utagiye utaronse ikintu ugiye uvuze. Ivyo rero si vyiza. Ndakubwiye iga kuvuga amajambo makeyi. Sinzi yuko vyanabaye nko kuri je vyarigeze kumbako turi mu nama, yari umuntu yaratekereje cyane, yaranumye gose vraiment, yari kalme nyene, yari umuhungu. Umunsi ndakubwiye asaba ijambo, twari mu nama, umunsi asaba ijambo, bose baranumye, bose baratekereza, baravuga twumvize ibintu avuga, kubera avuga gakeyi, arinze avuga rero bose baranuma, baratekereza, bakumviriza ibintu avuga. Rero ndakubwiye iga kuvuga amajambo make. Biragoye ariko birashoboka. Icakane noza ndakubwira nuko hari n'abantu rero kububaha umenga ni itegeko. Niba bavuga ati jewe utegeza kunyubaha kubera
peut-être noba ndi mukuru wawe wewe kubera uri mutoyi wanje utegezwa kunyubaha umva kububaha umenga ni itegeko basi bavuga ati je kunyubaha bitegerezwa hari n'igihe usanga kuko akagaye kari mu bantu barashobora no kuba batakubaha canke ugasanga uri mukuru w'abandi ugasanga ntibakubaha peut-être ugasanga ni ikibazo c'amahera canke n'ubukene canke nturagira aho wishitsa rero ico nakubwira nyamba uhora uvuga ati jewe bategezwa kunyubaha kubera umva umenga ni itegeko kukubaha bushobora kuba ari ubwo bukene ico nakubwira nuko ni wowe ni wikorere porempo witurize ahantu nyene witurije wikorere respect izokwizana kuko naguma ndabwire niwo waba ufise amahera niyo waronka amahera respect izokwizana ureke rero kuguma wabrije abantu ngo kukubaha umenga ni itegeko oya suko bimeze. Bon merci cyane wowe wari watanguye ino video wayitanguye ukanayirangiza ndagushimiye cyane nibaze yuko ni ivyo bintu mvuze uko ari bine hatabuze na kimwe kiza kugukorako nta kintu na kimwe ngira coba cabuze kitagukozeko nibaze yuko vyabaryoheye kandi vyanabubatse kandi mugiye no kuvyaplika no kubwira yuko ndangiza ndakubwira yuko bigoye ariko bishoboka duhure muri commentaire rero mumbwira ingene mwavyakiriye ingene vyabafashije n'ingene mugiye kubigendera ciao ciao.